Félicitations ku muguru Urunani. Icyo novuga yuko nibaza yuko defensivement nitwari première partie nitwayikiye nkuko twavyifuza, harimo malakune menshi defensif. Mwana ko twagerageje gukosora muri deuxième mi-temps, turagira iyindi système ya défense, hanyuma turagereza kubiremonta, hanyuma mu nyuma biranga mugabo nibaza yuko turacyasigaranye urukino kwa nyuma kuri twe kuvuga kwa nyuma mugabo turacyasigaranye urukino rw'icizere, kandi nibaza yuko ivyo twakosheje no munsi ivyo twakosheje mercredi, nibaza yuko tugiye kubikosora hanyuma tugaruke dukine dutanga urukino rwiza kwa munsi wa gatatu. Abarbitre birashika barigiye bishika bakihenda birashika mugabo sinibaza yuko ivyo twakinye no bita kuri bo, nibaza yuko twebwe hambere no kwiraba abagarikije nibaza yuko bakoze kuko bagikoze neza, ntihabura utunege nitubura mugabo nibaza yuko ikosa hanini nitwebwe dutegerezwa gukosora ivyo twibaza yuko no munsi twakosheje, hanyuma tukagaruka tugakina tugatanga urukino rwiza kubera ubunye kuri twebwe dusigaranye urukino urumva turutsinzwe bizoba biheze, nibaza ko tuzogaruka hanyuma twitange uko dushoboye kugira dushobore kuguma mu higanwa, hanyuma tubandanye tugwanira igikombe nk'uko ari objectif n'ubu tugifise. Nibaza ko dufise une chance, donc nibaza yuko tuzokwitanga ku munsi wa gatatu hama tugerageze dusimburuke. Abafana bakoze ico bahora bakora kandi babikoze neza. Ahanini nuko twikoncentra kuri twebwe, turafise amanota menshi defensif, offensif, ne kurwaninga amaplay nko no bivuga mugabo ntaco turacafise urukino rwa gatatu. Nibaza yuko guca abafana vraiment babikora neza kandi babandanya badusupporta n'ukuri, biragoye no kubasaba ikigongwe kubona baze misose batwizeye hanyuma nitubahe ivyo bifuza mugabo nibaza yuko kwa gatatu nibaza yuko tuzogerageza twitange hanyuma dushobore gutsinda urukino.